ndakuramukije udahema kubona natwe amakuru ibiganiro vya minsi yose tudahema gushikiriza kuri ndebesha kuri nyanya yacu ya Isange TV. Kuri Isange TV naho tubashikiriza amakuru atandukanye avanye n'ibisata bitandukanye, igisata cya politiki, igisata cy'indero, amagara y'abantu, uburimyi ndetse n'ahandi hose, maze amakuru akabashikira kugihe. Ni mu nyuma rero yo gukora amatohoza yimbitse mu gihe rero kandi tukabashikiriza yizewe mu nyuma yo gukora amatohoza yimbitse bivanye n'amasoko yacu yizewe. Umunsi rero turabafisiye amakuru atandukanye kandi rwose ni itekano umunezero ntangere kuba tubafise. Reka rero tudatevye tubagezeho impfunyapfunyi aya makuru agira yibandeko. Muri aya makuru turaza kubabwira ko Muyinga abanyeshuri 12 bashizwe mu bitaro inyuma yo gufatwa n'indwara itazwi muri lycée Rugari. Naho mu yandi makuru biravuga ko Bugaga yishwe n'inzego zicungera umukuru w'igihugu. Aya makuru tubashe kubagezaho kuri izi mpfunyapfunyi ndetse n'ayandi tutabashe kubashitsa ko muri zo niyo tugiye kubatomorera ku buryo bw'idonido. Reka tudatevye tubagezeho idonido y'amakuru abafisiye none. Muyinga abanyeshuri 12 bashizwe mu bitaro inyuma yo gufatwa n'indwara itazwi kuri lycée Rugari. Muyinga abanyeshuri babigeme 12 bo mu mwaka w'indwi kuri lycée Rugari mu ntara ya Buhumuza mu buraruko bushira ubuseruko bw'u Burundi bagwariye mu bitaro vya Muyinga inyuma yo kwerekana ibimenyetso biteye amakenga. Ivyo bikaba vyateye impungenge zikomeye kwishure rero ndetse no mu miryango. Kubw'amasoko yegereye iryo shure haravuzwe ko bwoba ari uburozi mu masaha ya mbere inyuma y'iyo ngorane, nubwo bitemejwe ku mugaragaro. Ivyo vyatumye haba ibihuha ku bijanye n'iyo ndwara yafashe abanyeshuri mu kivunga. Kubw'abajejwe indero mu mashuri, abanyeshuri babanje kuvurirwa mu mavuriro ari hafi ya lycée Rugari. Kubera ko baguma baremba baciye bajanwa ku bitaro vy'Imuyinga kugira bavurwe neza. Ariko rero umuyobozi wa lycée Rugari arahakana ivyuko barozwe, agashira imbere ko bwoba ari uburozi, bwo mu bifungurwa bariye hanze y'ishuri. Twibaza ko abanyeshuri bariye ibitumbura vyanduye hanze y'ishuri, niko yavuze. Yongera ko hazofatwa ingingo zikomeye zo gukomeza kubakurikirana kugira hirindwe ingorane nk'izo. Kubw'amasoko mu baganga, amagara yabo banyeshuri ariko aratera imbere buhoro buhoro kandi biratanga icizere naho bigenda buhoro. Abo barwaye 12 baracari mu kugenzurwa cane kandi ivyabanje kubonwa n'abaganga bishigikira iciyumviro kwiyumvamwo uburozi bwavuye ku biribwa. Abajejwe amagara y'abantu baracabandanya amatohoza kugira bamenye neza icatumye haba iyo ngorane. Mu kurindira ivyavuye mu bipimo vya nyuma, abajejwe amashure n'abamagara y'abantu bahamagarira abantu gutekana no kwirinda gukwiragiza ibihuha. Namwe yandi makuru biravuga ko Bugaga yishwe n'inzego zicungera umutekano umukuru w'igihugu. Umushikiranganje wa leta y'u Burundi Gabi Bugaga
ajejwe kumenyesha amakuru aherutse kugandagurwa mu buryo butangaje. Ikiziga ciwe catowe mu modoka yiwe mu gitondo co kuwa 16 Ndamukiza 2026 mu murima w'ibigazi mu Rubirizi. Leta y'u Burundi bicishije ku muvugizi wayo Jerome Niyonzima yatangaje ko umushikiranganji Bugaga yishwe n'isanganya. Leta yaciye ihoza umuryango igira ko ivuga ko imigirwa yo kumushingura izomenyeshwa. Hanyuma leta ntiyigeze ivuga ko igiye gukora amatohoza kuri urwo rupfu. Siko vyari bimenyerewe mu gihe hapfuye umutegetsi mu gihugu. Ibimenyetso vyinshi vyerekana ko Bugaga yagandaguwe n'abantu babiteguye, naho leta y'u Burundi yabeshe abarundi ko icahitanye umushikiranganji wabo ari isanganya. Abarundi ntibashize amazinda. Ibibazo bitagira umuco vyagumye ari vyinshi ntibitahuritse. Ingene umushikiranganji yageze muri ririya shamba mu gicugu atari kumwe n'abamugenderanira kandi atari kumwe n'umushoferi wiwe. Ibindi vyatangaje abantu bigoye gutahura n'ukugene leta ivuga ko imodoka y'umushikiranganji yagize isanganya ariko mu gitondo yaboneka iparitse neza. Uravye iruhande y'imodoka nta na kimwe cerekana ayo amapine yaciye mu gihe umushoferi ariko arirwanako mu gihe c'isanganya. Ikindi kitumvikana n'ukugene abahashitse bwa mbere basanze ukuguru kw'ikiziga ca Bugaga kurereta mw'idirisha ry'imodoka. Ntivyumvikana ingene Bugaga yagize isanganya ariko twari imodoka agapfa maze agaca acisha ukuguru mw'idirisha. Abashoferi bazi amasanganya y'imodoka bavyamiriye kure. Imodoka yaboneka yahombanye nk'iyagonze, ariko uravye aho leta ivuga ko yagiriye isanganya ntubone ico yagonze. Ikiziga ubwaco nta maraso cari gifise kiretse utudomagu dukeya cane twaboneka kw'ikabutura umushikiranganji yari yambaye, ariko icateye abantu kwibaza vyinshi. Nta maraso yaboneka iruhande y'ikiziga atari make. Abandi bagahera ngaha bibaza ingene umushikiranganji yagize isanganya agapfira mu modoka indani, amaraso ntatembere mu modoka ariko akaja gutembera hanze y'imodoka kure impande y'ikiziga. Ikindi gitangaje n'ukugene basanze urupfunguruzo rw'imodoka ruri mw'ishakoshi. Abantu ntibatahura ingene umushikiranganji yahejeje kwicwa n'isanganya agaca abika urupfunguruzo mw'ishakoshi. Ibintu bitangaje bidasiguritse ni vyinshi ku rupfu rwa Bugaga, ntavyo tudondagura ngo tumare. Ivyo bibazo vyose bitagira inyishu nivyo vyatumye abarundi isinzi batera ivyatsi ko Bugaga yahitanywe n'isanganya mu gihe biboneka ko yishwe n'abantu babiteguye. Ikiziga ca Bugaga cinjijwe mu biziga hagati y'isaha 7 n'isaha 8 z'ijoro. Rero aya makuru niyo twari tufise none. Dushimira wewe dahema kubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya minsi yose tudahwema gushikiriza kuri ndebesha kuri nyana yacu ya Isange TV. Kuri Isange TV naho tubashikiriza amakuru atandukanye avanye n'ibisata bitandukanye, igisata cya politiki, igisata cy'indero, amagara y'abantu, uburimyi
ndetse n'ahandi hose, maze amakuru akabashikira ku gihe. Rero ni mu nyuma rero yo gukora amatohoza yimbitse bivanye n'amasoko yacu yizewe. Reka kuri we tutatanguranye tukibutsa zimwe mu ngingo nkuru aya makuru yagize yibanda ko muri aya makuru twabareye ko abanyeshuri 12 kuri lise rero bo ku ishuri baje kuba bagaragara ubugwayi budasanzwe bakajyanwa ku bitaro by'Imuyinga kugira amagara yabo akurikiranwe hafi. Naho mu yandi makuru twagarutse ku bijyanye n'urupfu rwa Gaby Bugaga bukomeje kutavugwaho rumwe na benshi, aho bigaragara ko yoba yarishwe n'abacungera umukuru w'igihugu. Rero ibi byagarutseho mu nyuma yo kwegeranya ibimenyetso byose vyerekana ko yishwe n'abantu babiteguye. Aya makuru natwe tubafise none mukomeze kugira amahoro y'Imana.